Mwiriwe, ndi Jean Bosco Ndayiziga, abandi manager muri Jambo Tour Agence Burundi. Twaramutse tugira bonane n'abakozi bose dukorana, bagize nka Tour du Burundi. Twageze nka Tour du Burundi nkuko Jambo Tour ari Jambo Tour nyene gutembereza ingenzi mu gihugu. Ego abo dukorana bose kiretse jewe nije ntaronse umwanya kujana nabo kubera impamvu zitandukanye. Baragiye Makamba, bahereye mu Rumonge, Makamba, baragenda barazunguruka Igitega, mu Rutana, n'igihugu cyose barakizungurutse. Ego yari bonane twakoreye abo dukorana kugira ngo nabo biyumve. Rero nashaka kubaza Madame Janine, mwe ko mukorera mu biro nanje nico kimwe, mwe mwari kuri tele mwabonye bimeze gute? Abashoferi bacu bagenda kuri tele mwasanze vyoroshe cyangwa byagenze? Munshire ku mayange gusa umwene mwabibonye. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Byagenze neza cyane nko kubivuze, twari mu ntumbero kwifurizanya umwaka mwiza, kuko iyo abantu bamaze umwaka bakora biragera igihe bakifuza kuruhuka kugira baruhure n'umutwe kandi bungurana ubumenyi, na cyane cyane dushike aho abashoferi bacu bakunda gushika, tumenye ingene bameze, mbega kuri tele bimeze gute, mbega imiduga tuyirungika hehe. Rero nkuko mubivuze ko mwari mwafatiriwe, twe twashoboye kuhashika, twatanguye ku Mashuha, twahabonye hameze neza cyane kuko ingenzi zirakunda kuza kudusaba imiduga igenda ku Mashuha. Rero twe twifuje kuko mwabi tumenyesheje gushikaho kugira ngo turabe eske mbega ku Mashuha gushikaho hangana gute, ibaraba bimeze gute, mbega abashoferi bahura nibazi bihe. Rero twabonye na hantu hagendwa irevre aho usanga hameze naba amabarabara kubera imvura canke kwasanga ari nkukura amabarabara hameze neza, ariko twashobora kuhashika nukuri hameze neza, nantu hiratiro hameze neza. Tunahamagara n'ingenzi ahubwo gushishikara baza konde imiduga tukabashika nayo. Twarabandanye turashika Makamba, turarengana twinjira muri Rutana, turagenda ku Mashiti, naho nahantu heza cyane hiratiro, kandi naho nyene ibarabara umaze guta igikaburimbi hari ahantu usanga ibarabara itameze neza, ariko naho kubw'imiduga yacu bikomeye igirirwa entretien buri gihe, nta kibazo na kimwe twashitse, imiduga ibiri confort, nta vumbi ntaki, climatiseur ziba zirimwo, twashitse neza nta kibazo twagize. Hano twarabandanye turaca muri Gitega turaza, uyu munsi naho tugeze ngaho Bugarama, ibintu bimeze neza cyane. Rero ico twagiye kubona kigunda kugora ngira nk'abashoferi ico kibazo c'amabarabara. Ni naco gituma duhamagarira ingenzi abantu bifuza gufata imiduga, bafata imiduga yo muri Jambo Tour. Ni imiduga igirirwa entretien, nta muduga avuye wapfuye, nta kibazo tweze duhura naco, kandi buri gihe nukuri imiduga uko igiye ivuye kuri tele turayigira entretien, nta kibazo twahuye naco mu nzira. Twabasanze ibintu bimeze neza. Hama ikindi nifuza ku ngenzi ni gihe tuba tubabwiye tuti amafaranga hajya anye angana gutya kubera hameze uku, ugasanga ko bavuga ngo ni hafi canke ngo yayi ngo dupunguze. Iyo turinze tubabwiye, niyo mpamvu twase no kuri tele tuvyibonere, mbega ivyo tubabwira ingenzi bo bashaka kwa bahazi tutanashika. Natwifa ko tuva mu biro tugashika kuri tele tukaranye nemeze kuri tele kugira ngo ejo tubwiye umukira ati ndahazi hajya ahantu bimeze gutya amafaranga angana uku, ntitube tuvuga ibintu tutazi ariko tuvuga ibintu twabonye. Rero duhamagara ingenzi gushika muri Jambo Tour bakazofata imiduga yacu, ni imiduga imeze neza, ni imiduga mishasha ikomeye igwa entretien nukuri, kandi abashoferi bacu barahamenyereye, bazobashikana handi hantu eka ahantu hiratiro nta hamwe uzogira ikibazo n'imiduga yiwacu. Ku bashoferi hari ikibazo bakubwiye ati kumwe tukubwira ati kuri tele wameze uku, hari ico baba barashikirije bavuga bati twege buryo tugogwa niki, nk'akarorero bagiye nko mu Mashuha aho kurara biraborohera baronka bajyamo vyoroshe, cyangwa handi hose mwaciye ku Mashite hehe abashoferi bararonka aho bajyamo vyoroshe? Oya, si kenshi kuko aho twaciye haro twasanze nk'amahoteli ari kure, kandi ugasanga ari n'amahoteli hari make, kandi ingenzi zigenda zikaba ari nyinshi, ugasanga nkaho hantu bahashitse ugasanga amahoteli yose yamaze gufatwa, bikagora naho baronka kuko nk'ingenzi zishobora kuza zamaze kureservisha kuri hoteli aho bagiye, ugasanga bagiye babashikane bo bamaze gufata amashambure bo babimenyesheje imbere y'igihe. Abashoferi nabo bashika bacu bagasanga amashambure yuzuye, donc na hoteli zisigaye bashaka gufata. Ico kibazo barakunda guhura naco kuko usanga hoteli ari nkeya, ahubwo twahamagara n'abantu ahantu nagiye kubona ni ku Mashite mwishanga, bagerageze abashejwe kuhatunganya bashireho restaurant
haba hari utuntu two gufungura utuntu two kunywa kuko ingenzi ziratembera mugabo tukahanyotererwa ntaco twarose tuhafata ko ntacari kihari n'amahoteli abeho hafi kugira ngo abantu bashimye kumara nk'imisi 2 canke 3 bahamara iyo minsi natwe twa kwiyongera n'undi munsi ugira kangahe tukaba tuhari ariko twabonye taho tworara haba hameze neza ariko hari amashamba ntaho kurara hahari nta restaurant ntaco gufungura kiba kihari naco kirakenewe ko bogitunganya bijejwe kugira ngo kuko ingenzi ni nyinshi zishobora gushika hariya ikindi navuga nikijanye nyene nabo ku mashite hariya ko bashobora kuraba nka bene gihugu imvukira mu Burundi ko bo batogirirwa ibiciro binibwe abashikeho kuvizita bo bapunguriza batobafata nk'abanyamahanga kumbure bo mbere tubibaye ngombwa tukaraba ku buntu kuko ni mu gihugu iwacu yego hanyuma handi ku mashuha hoho bimeze gute ingenzi ziraronka zirara ivyo gufungura byo biraboneka byoroshe n'ivyo kunywa bimeze gute ho ku mashuha ivyo gufungura hariho utuntu duke biyungunganyamwo ariko nato turafasha kwa tube kwa amazi utamenyereye ushobora ari kibazo karaba cyo kazungurirwa kandi nivyo twarabibonye bamwe muri twebwe byashoye kubashikira ariko abari ibintu nk'ivyamu bidufasha kugira ngo agaswa kaduge mu mubiri ukadufata bigace bisubira bikamera neza ivyo twarabibonye birahari naho hariho hotel gusa peut-être ushobora kuba ari ntoya idakwije idafise ivyumba byinshi kugira abantu benshi ari benshi baharara ariko nayo ho hirahari kandi utuduntu tugufungura duke turahari hoho niho hasonza cyane niho hapfira okay ni sawa hanyuma ntimwaciye Nyanzarake yego Nyanzarake twarahaciye twarahabonye ni heza cyane twaranahicaye nukuri twaguwe neza nta kibazo tugeze tugira muri iriya nzira mubandanije ni Makamba Igitega Makamba twarashitse twaraharaye hari hameze neza amahoteli yahameze neza cyane batwakiriye neza badufunguriye neza twaratembereye baradutembereje nuko n'abantu baho ni beza niko novuga twarishimye hanyuma ko mwaryohewe naje ndishimye ishiki tubona vuye Bujumbura nkaza hano kugira ngo duhahurire dusangire basa gacupa tuvugane ngene urugendo rwagenze ubwo nibaza ko abashoferi nabo bakubwiye ko bameze nanje nshaka umushoferi umwe mbwire canke babiri bambwire ngene bakiriye aka voyage mwakoze kugira ngo umwaka uzimana iducije ubuzima tugasura kubaho tuze duswe tukore ibiruti bi murakoze cyane madame Jeanne murakoze okay merci yego sawa Chwano mucheche iyo Anje nkaba ndi umushoferi muri Jambo Tour Agence Burundi hama nkaba nitwa Manirambona Jean Claude ikibazo twari tubagije nuko twovuga uko twabonye voyage nuko twagendanye n'abashefu bacu rero iyi voyage muri make yagenze neza cyane hama amatere dukunda gukorera ko nibaza ko benshi niwe twajanye mu bashefu bagiye barayabona hama nta bibazo cyane kenshi dukunda kugirirayo atari uko gusa usanga amabarabara ari mabi rero akabazo nuko ushobora gusanga nk'umuntu mwagendanye ashobora kugira ngo wihute ngo wihute kwera bafise umwanya ari nk'ingenzi bishaka kuja handi kuri muri mireste touristique y'ahandi hantu mugabo ugasanga mushobora gupfa nk'icyo kintu cy'umwanya kubera usanga ahantu haba ari habi nawe bisaba yuko twari imodoka buke rero nyamukuru usanga ari ivyo ahandi ho nta kintu kigoyemo nyamukuru ikindi naco nuko abakiriya tugeze ku bariko barasaba nk'imiduga
uri kurabereka aho mugiye bivanye n'amafaranga rero cyo usanga baca bashaka kwitoza ko amahera yo bari menshi mugabo bakibagira urugendo mugira mufate nibarabara mugira mucemo ahandi ho ibibazo nta bindi byose ni sawa. Okay, akoze ku vy'ibiciro nashaka kubabwira n'abakiriya bacu ko Jambo Tour Agency Burundi niyo iri ku giciro ciza kiri hasi y'abandi turavye service dutanga imiduga dufise abashoferi dufise service yacu ni nziza cyane naho bavuga ngo nta muntu yishimira jewe ndishimiye kuko ndazi ko service dutanga ari nziza n'abakiriya ubwabyo nabo naho tworonka nk'umukiriya tukamubaza ndazi ko dushimira service dutanga twegwe n'abashoferi bacu. Ego none harakajambo ubwira Jambo Tour? Ego hama Jambo Tour nukuri ndayimazemo umwaka ndayikoramo ndumushoferi nukuri ndashima ibikorwa byaho kuko ndanyonze imodoka imyaka 6 mugabo mu bantu hose nagiye ndakorera shitse muri Jambo Tour nukuri narabonye akarusho icambere abashefu baho nabantu bama badukoranya hamwe uko hacigiye nk'icukwezi kugira batubaze ibibazo duhura navyo ico no kuri n'ikintu dushima kuko bituma bongera gufata inkamba zindi kugira bumve ingene imodoka zotegurwa kandi ikindi shima nuko iyo tuvuye kuri tere by'ukuri imodoka zishajija muri entretien bisigura yuko atabibazo vy'amaksida ibibazo vy'uko imodoka ipfira kuri tere dukunda guhura navyo rero niyo mpamvu n'abakiriya turonka kenshi baradushimira by'ukuri ko bagiye mu modoka zacu bumva ari imodoka by'ukuri zikomeye zigenda neza kandi imodoka baguma banagura imodoka bazana shasha uko umwaka utashe rero nukuri nta societe nk'iyo nigeze mbona kandi nkashimira n'abashoferi baho bandi dukorana nukuri nabantu b'indero kandi bisuku by'ukuri nta muntu numwe yagenda n'umushoferi wa Jambo Tour yamavuga ati nuba ingenzi vuye Buraya yamishima ivuga ati ndakeneye umushoferi mu Jambo Tour n'imodoka muri Jambo Tour rero n'ibintu dushima cyane kuko ari byo bama banagura kandi batwumviriza tukaba turi bazo twama duhura navyo kandi bakabikemura. Okay, urakoze amareka tubandanye dusangira gafanta kandi naje mbone yakanya akaryo kubashimira abashoferi bose bivuye ku mutima muhore uko mwamye mukunda akazi mukunda imiduga yanyu ko ni yanyu kuko iyo ukoze ikintu gikunda ukagikunda gitegerezwa kuva mu musaruro rero muragahuruko murakoze.